ibintu byinshi byonona muzosanga biri mu bakenyezi. Indege yiwe wenyene, indege abayerekanye ingene iyo ndege ikotwa, berekanye ko ari indege ishobora kuba yadutwaye amafaranga ashika amadolari ibihumbi amajana 5. Ugiye kuyashira mu marundi uburiko wegereza imiliyardi 2.5. Muri ca gihugu bavuga ko badashoboye no kugura ibintu bikingira isoko rya mbere ry'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura imiliyardi 2.5 ngo agiye gutora agashimwa ronsi rya kabiri. Burya mworaba neza mugasesangura ibintu byinshi byonona muzosanga biri mu bakenyezi. Genda kuraba komite imuha agashimwe, harimo ambasaderi w'u Burundi, nibo muri abamutoye ku gashimwe n'abantu buri mwaka barandika bakabisaba. Iyo komite urumva wa mu ambasaderi arimwe mu bazobikora, niwe nyene yizaniye izina kacagira lobbying, kacavuga ati subira mu mpere wa muntu kandi agashimwe umwe nyene mwahaye musubire mu muhe. Okay, reka ivyo ntaco twabivuga ko uronka agashimwe we arakaryohererwa. Hanyuma mu kujya kugatora muri 2023 ico gihe twatangaye ingene yari yateruye umuryango wose. Ico gihe yateruye se na nyina, abo bavukana bose, abana, umuryango wose araterura twaye New York, ntawuze amafaranga ico gihe vyo byaratwaye ivyo bintu uko angana. Ubu naho tuza gusanga yabanje gukota indege ayikota muri Turkiya, ibi ndege yiwe wenyene. Indege abayerekanye ingene iyo ndege ikotwa, berekanye ko ari indege ishobora kuba yadutwaye amafaranga ashika amadolari ibihumbi amajana 5. Ugiye kuyashira mu marundi uburiko wegereza imiliyardi 2.5. Muri ca gihugu bavuga ko badashoboye no kugura ibintu bikingira isoko rya mbere ry'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura imiliyardi 2.5 ngo agiye gutora agashimwa ronsi rya kabiri. Aragiye avuye ngaho na ya ndege no mu Bwongereza. Igihugu cyose carabeshwe ngo inama nshingamateka y'Ubwongereza ngo yahaye agashimwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Iyi nama nshingamateka ihaye agashimwe umuntu arashika muri iyo nama nshingamateka imbere y'abashingamateka akavuga ijambo. Mwarigeze mubona Angelina Ndayishimiye imbere y'abashingamateka b'Ubwongereza? Kabo abamaze kwica igihugu ngaba babandanije gupfukama ku gakano k'abarundi. Ivyo byose bikorwa mu makori y'abarundi mu gihe igitoro, umuyaga nkuba, amabarabara ndetse n'ibindi vyankenerwa vyazimbye vyarabuze nga mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bariko bararira aho ikivumvu. Muri ano makuru turaza no gukomeza ku yandi makuru menshi cane ariko aravugwa cane kuri igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026. Turaza kugenda turabica irya nino makuru akomeye hambaye kandi anateye ubwoba turibuze kugaruka ko. Turaza kugaruka ku makuru Gen.Niyombare, umwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi bw'umuisipiyeri Inkuru nziza birangira bimutaye kuwa amazi. Gen.Niyombare muri kino gihe bivugwa yuko ari ku marembo ya Bujumbura. Leta ya CNDD-FDD yahisemwo kugurisha imitungo y'abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida umuisipiyeri Inkuru nziza ndetse na bamwe bikekwa yuko baba bagira ngo batere Uburundi muri kino gihe. Turaza kubaha urutonde rw'abagira ngo bagurishirizwe amatungo yabo, aho harimwo amazu ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kubabwira urutonde leta ya CNDD-FDD hejeje gusohora kuri abanyepolitike ndetse na bamwe mu basirikare bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'umuisipiyeri Inkuru nziza. Muri kino gihe rero hagize imisara no guhanurwa yuko bose boba barishize hamwe kugira ngo baze gukurako Nkoro ya CNDD-FDD. Muri kino gihe leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye irafise ishavu rikomeye cane kugeza naho baciye bategeka yuko imitungo yabo nyine ica ishirwa ku isoko ikagurishwa. Turaza kubabwira amakuru ahambaye cane ariko aravugwa. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi b'u Burundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibara ryaguye
ntibabona ukugene Angel Ndayishimiye ndetse na Ndayishimiye batwaye igihugu mu gihe ibintu byose by'igihugu bariko barabikoresha nabi, mu gihe biva mu makori y'abarundi, abarundi bakaba bagowe muri kino gihe. Taza kugaruka ku vy'aya makuru yihutirwa cane ndetse n'ubwoba bwinshi cane buri mu banyagihugu ndetse n'abategetsi. Taza kubabwira amakuru y'ivyabereye Rutana aho grenade yajeje kwica abantu babiri. Turaza kubabwira iyo grenade yazananye hehe ndetse n'ivyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko. Muri makuru kandi turaza kubabwira ko Gitega umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi yaciriwe gupfungwa imyaka 5 nyuma yo gukomeretsa umuntu amurashishije inkoho. Baza kubabwira kuri iryo bara ndetse tuze no kubabwira n'ibindi byinshi cane biriko biravugwa cane irya nino. Shiramatsiko TV nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe wakoresha kano karyo ugafyonda ko kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi zo mu mbere bashikirwa navyo. Reka tugaruke kuri aya makuru mu buryo bw'idonido. Gitega umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi yaciriwe gupfungwa imyaka 5 inyuma yo gukomeretsa umuntu amurashishije inkoho. Gitega kwa 20 Mukakaro umwaka wa 2026 sentare y'iyunguruzo ya Gitega yaciriye kuwa gatandatu itariki 18 Mukakaro Lieutenant de Police Jean Bosco na Burundi w'imyaka 31 akaba ari umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi ca Buhiga gupfungwa imyaka 5 n'idahabu y'amafaranga 100,000 y'amarundi. Yakurikiranwa ku caha co kugerageza kwica ariko mu nyuma yagirijwe ico gukubita no gukomeretsa cane umuntu yabiteguye. Uwo yagirizwa icaha yashengejwe mu rubanza rw'ikibiriraho inyuma y'ivyabaye mu ijoro ry'uwa 12 Mukakaro umwaka wa 2026. Kubwa parike yarashe Nikora Nsabimana ku kabare kare mu gisagara ca Buhiga hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi aramukomeretsa. Imbere ya sentare uwo mupolisi yarahakanye ivyo yagirizwa byose, yavuze ko uwo yakomeretse yarashwe atabiteguye mu gihe yariko aragerageza gutatura abantu bariko batongana bariko banywa inzoga muri ubwo bunywero. Mu gusaba ibihano parike yari yasavye ko ahanishwa gupfungwa imyaka 15 nawe uwagirizwa ivyaha yasavye kurekurwa avuga ko ashaka gusubira mu kazi kiwe no kwitwararika amahera yo kuvura Nikora Nsabimana ariko avurirwa ku bitaro vy'Ibuhiga inyuma y'umwiherero. Sentare y'iyungurizo ya Gitega yarahinduye ico caha imwagiriza icaha co gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bukomeye. Twabwira yuko yaciye nyine imukatira imyaka 5 yo gupfungwa hamwe n'idahabu ry'amafaranga 100,000 y'amarundi. Ari kumwe umushikirizamanza wiwe Ferdinand Hakizimana uhanywe yamenyesheje ko azokunguruza muri sentare ntahinyuzwa nk'uko nyine amasoko yacu y'urwo rubanza abandanya abivuga. Reka dukomereza n'amakuru yacu kuyo ariko aravugwa Rutana ko twabwiye yuko abantu babiri bahejeje gucikana bivuye kuri grenade yaturitse. Rutana abavukana babiri bapfuye inyuma y'iturika rya grenade yatowe mu rugo rwabo. Rutana kwa 24 Mukakaro umwaka wa 2026 abayabaga babiri b'imyaka 17 na 14 barapfuye kuri uyu wa kane inyuma y'iturika rya grenade bariko barakinisha mu rugo iwabo mu gisagara ca Rutana mu ntara ya Burunga
ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abategetsi basaba abanyagihugu gutanga ku nzego z'umutekano ibirwanisho byose canke ibikoresho bicira umuriro bikiri mu ngo kugira ngo bikingire izindi ngaruka nk'izi. Iyo mpanuka tubibutse yuko yabaye ku wa kane igenekerezo rya 23 Mukakaro umwaka w'2026 isaha 1 zirenga zo ku murango muri quartier ya Birongozi mu gisagara ca Rutana. Kuko amakuru ya mbere y'amatohoza abivuga, John Kelly Inkuru nziza w'imyaka 17 na Audrey Irangabiye w'imyaka 14 barakinishije grenade basanze mu rugo iwabo hanyuma iraturika. Umwe muri abo bavukanyi yapfiriye aho nyine, uwundi nawe arakomereka cane aza kwitaba Imana ashikanwe ku bitaro vya Rutana. Abajejwe gukora amatohoza basanze aho vyabereye hari ibizinga bibiri vy'amaraso, inyundo hamwe n'akaringoti ka grenade inyuma y'inzu y'umuryango. Amatohoza ya mbere yerekana ko abo basore babiri bakinishije ico cuma imbere y'uko giturika. Abo bapfuye n'abana ba Ildefonse Nkurunziza, umupolisi akorera Inyanza na Alice Nshimirimana. Inyuma y'impanuka, intwaro mu Rutana yasavye umuntu wese agifise ibirwanisho canke ibikoresho bicira umuriro kubishikiriza vyihuta inzego z'umutekano kugira ngo bikingire izindi mpfu. Iyi mpanuka yibutsa cane akaga kari mu kubika canke gukoresha ibirwanisho n'ibikoresho bicira umuriro mu mazu. Gukora ku gikoresho giturika bishobora gutwara ubuzima mu kanya gato cane. Bakaba bahanura abenegihugu ndetse n'abandi bose baba bakibitse ivyo bikoresho kuba babizana maze bikabikwa. Twari twababwiye amakuru ahambaye cane ajanye n'aba ariko bashaka gukura ku butegetsi bwa CNDD-FDD, ishavu rifitwe na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe bivugwa yuko ngo baba bari ku marembo ya Bujumbura. Niyombare araraje itiro ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse n'abadede bose muri kino gihe ibintu biriko bigaragara yuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwananiwe ndetse n'ubwa CNDD-FDD. Abarundi bararushe bashaka impinduka zihutirwa kuri ubu ngubu. Ishavu ni ryose kuri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye itanga itegeko rikomeye cane. Ni nyuma yuko Niyombare biketse yuko ari ku marembo ya Bujumbura kandi ko ariko arategura ibintu bidasanzwe harimo no gukura ko iyi ntwara CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Giturumbuka ngabo abo ivyabo bigiye kugurishwa na CNDD-FDD nyuma y'amakuru adasanzwe agize iminsi aravugwa yuko babiteguriye kuza gukura ko ubwo butegetsi bumaze igihe kinini cane bupfukamye ku gakanu k'Abarundi. République du Burundi, Ministre de la Justice et de la Protection Civique, uruhusha rwo gufatira ubutunzi ku wa 5 Rusama. Perezida wa sentare isubiramwo imanza yategetse gufatira imitungo mu rwego rwo gushira mu bikorwa itegeko RPA 859 ku ruhande rw'imanza sindishi z'abanyagihugu. Urutonde rw'abafatiriwe imitungo bamwe mu bagerageje gukura ku butegetsi bw'umusipiyeri Nkurunziza mwaka wa 2015 harimwo na General Niyombare ndetse n'abandi banyepolitike bakomeye cyane bahunze igihugu. Bamwe n'abandi babona yuko ngo aribo bagira ngo banagishayure muri kino gihe bivugwa yuko bari ku marembo ya Bujumbura bashaka gukura ko intwara CNDD-FDD. Ngurwo urutonde rwashizwe ahabona na leta ya CNDD-FDD ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Niyunge ko Juvenal Alias Kiroho agiye gufatirwa inzu zibiri ziwe zigurishwe n'Imenya Hermena Gilde
inzu zibiri zigira ngo zigurishwe Ndayirukiye Cyrille, inzu zitanu zigira ngo zigurishwe Ndabanezeze none, inzu imwe igira ngo igurishwe Nguwenubusa Prime, inzu imwe igira ngo igurishwe Mikokoro Sylvestre, inzu imwe Ntahomvukiye Eric, inzu imwe Kazungu Michel, inzu imwe Nkurunziza Prosper, inzu imwe. Twibutse yuko sentare yasabye ko iyo mitungo yose yinjizwa mu mutungo wa leta. Urutonde rw'abandi bafatiriwe imitungo yabo ni Procureur General yamenyesheje abashizwe ivyangombwa by'ubutaka, yamenyesheje abajejwe canke yamenyesheje abashinzwe ivyangombwa by'ubutaka ko nabo bafatiriwe imitungo yabo yose iri mu gihugu. Abo ni General Godefroid Niyombare, Busokoza Bernard, Bucumi Moise, Habarugira Philibert, Ngendakumana Leonard, Hatungimana Leonidas, Sinduhije Alexis, Nibigira Edouard, Nduwimana Onesime, Ninihazwe Pacifique, Ndikumana Patrick, Nshimirimana Vitale, Gaciyubwenge Posiye, Sindayigaya Jean Claude, Mugwengezo Trovino, Nduwimana Patrick, Barankitse Marguerite, Rugurika Bobo, Niyonkuru Gilbert. Twibutse yuko abo bose bari mu buhungiro kandi abo bose bari mu mugambi nyine wuko iyi ntwara CNDD-FDD abona yuko ipfukamye ku gakanu k'abarundi igomba kuvako. Twibutse yuko bamwe muri aba aribo bagize iminsi baranakora n'ibiganiro bigamije guhimiriza abarundi guhindura iyi ntwaro, ndetse bamwe n'abandi bakaba bari no mu mihari igwana ishaka gukura ko ubutegetsi. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye ishavu ni ryose yaciye atanga itegeko rikomeye cyane kuri aba ngaba, mu gihe yari yabanje kuba abihojeje yaragize imyaka myinshi, ariko kuri ubu ngubu bivanye n'ishava afise byahindutse. Aba nabo bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bakure ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe abarundi bavuga yuko bababaye cyane, mwavyumvirije mu ntango kugene Gen Ndayishimiye ndetse na Ndayishimiye aribo banyunyuje igihugu. Twabwiye ukugene Gen Ndayishimiye akoti indege ihenze kagiye kureba ubushimwe ndetse n'ibindi bitandukanye vyama bivugwa yuko abiba igihugu ari abategetsi bo hejuru cane cane abatwaye igihugu, mu gihe umunyagihugu mutoyi abandanije kubaho nabi, mu gihe inzara izura inzara, mu gihe ibyankenerwa nka byose vyabuze. Bamwe n'abandi babona yuko ari ukusitukana n'iyo nka mu kwikura ko iyi ntwaro. Aho hari andi makuru akomeye cane turibuze kubabwira mu yindi nkuru turiko turabategurira ibijanye n'ukugene Bujumbura yoba igira ngo ifatwe kandi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugakurwa ko. Umugambi urimwo abategetsi bamwe bari muri CNDD-FDD, bamwe mu basirikare, bamwe mu badandaza ndetse n'indi mirwi itandukanye harimo nabo mu mugambwe CNDD-FDD. Baza kugaruka ku vy'ayo makuru mu yandi makuru turiko turabategurira. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.